Ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 23 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba ahatari hake mu gihugu cacu, aho naho akazoba ari Bujumbura, Bubanza hamwe na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, Rumonge, Makamba hamwe na Rutana mu ntara ya Burunga, Kayanza hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera, Karuzi mu ntara ya Gitega. Ahasigaye mu gihugu cacu hazokwibonekeza ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi, bikazokwibonekeza mu Kayanza kuri doka Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi, bikazokwibonekeza i Bujumbura kuri doka Celsius 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:10 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:21 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.